Ivyo bikorwa vyo gushikiriza icese imigende y'amazi muri komine Gitega na Giheta yubatswe n'ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza, isuku n'isukura mu gihugu hagati Armel nk'umugende Masasu, Mahonda, Cogo, Giheta no gutanguza icese umugambi wo kubaka umugende w'amazi Nyamurenge, Kivyeyi, Kibimba. Umushikiranganje w'amazi, ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye ari kumwe n'abajeje intwaro mu ntara ya Gitega nivyo baranguye kuri uwa gatanu. Ivyo vyakozwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi wamuhimbazwa ku igenekerezo rya 22 Ntwarante buri mwaka. Uburundi rero bukaba bwawuhimbaje ku kivugo kigira giti dukingire amasoko y'amazi. Mwijambo y'ikaze buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona yarakengurutse ingene ikigo Ahame kiriko citanga mu gukwiragiza amazi mu mitumba igize intara ya Gitega, ariko agasaba ashimitse umushikiranganje mu vyajejwe harimo amazi kwiga ikibazo c'amazi mu gisagara ca Gitega, aho hari amakartier amwamwe amara indwi irenga adakubise ijisho amazi. Na mwijambo nyamukuru umushikiranganje w'amazi, ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye asaba abenegihugu kurandurana n'imizi ingendo mbi zituma amasoko y'amazi akama, nayo abari mu ntwaro bagafata ingingo zibereye kubayonona kugira ngo dushike aho umurundi wese aronka amazi meza. Biradusaba kugira utwigoro dutandukanye be no guhindura ingendo n'imyifato mbi mu bijanye no gukoresha amazi, aho twovuga nko kwicira ibiti no guturira amashamba, kudaca imikobeko bituma amazi ataba akinyengetera mu kuzimu, navyo bikagira ingaruka zigabanuka canke zikama burundu ry'amazi mu masoko. Umushikiranganje yagiye ashikirije abajejwe intwaro ibikoresho bizobasahiriza mu gukwiragiza amazi meza mu mitumba itandukanye.